Ibihe byiza cyane kuri we mukunzi wa Papa Utamu, nitwa Suleimani niyo nkuru indimbura. Aha ni kuri Papa Utamu, murakaza neza cyane kuri ino channel aho tubayagira ibitandukanye. Muri kano kanya murabona ko turi ku kiyaga ca Tanganyika. Tanganyika ikomeje kwiyongera umunsi ku wundi, ikomeje gukora ibyo twokwita bibi. Ahari ikiyaga Tanganyika hose biraboneka ko ikiyaga ca Tanganyika cyaramaze kwiyuzura cyane. Lezami rero munyemerere ndabatembereze ikiyaga ca Tanganyika ku ruhande rw'u Burundi, nimwanyemerera kandi ndaza gusimbira no ku ruhande rwa Kongo ndabereke uko byifashe. Reka duhere mu Gatumba, neza na neza ni mu ntara ya Bujumbura. Mu Gatumba rero ni hamwe mu hantu hakariwe n'imyuzure ya Tanganyika. Ikibazo sikindi, murabona ko na hantu hateze kandi hegereye gisagara ca ikiyaga ca Tanganyika. Ikiyaga ca Tanganyika cyatanguye kuzura mu mezi abiri aheze, na cyane guhera mu kwezi kwa kabiri mu mpera kwerekeza mu kwezi kwa gatatu. Ico gihe mwarabonye ama video atandukanye twagiye tubereka uko byifashe mu Gatumba, uko byifashe ku kiyaga ca Tanganyika, haba ngaha ku ruhande rwo mu gisagara ca Bujumbura, Kibenga, mu Kinindo, canke se muri Asiatique ku ma beach atandukanye, canke se kuri ku mabarabara yegereye beach Tanganyika uko ameze, byose twarabiberetse. Uyu mwanya rero munyemerere ndabagarukane n'ubundi ku masana bamwamwe twagiye tubereka, ariko nako kandi mu kanya nza kuza ngaruka ndabereka ahandi muri kino gihe uko byifashe. Nkuko mubyiboneye uyu muri kano kanya aho turi ni mu Gatumba. Amazu yo mu Gatumba yose amaze kuba yinjirirwamwo amazi, cyangwa se ashikirwa n'amazi y'umwuzure wa Tanganyika. Uyu mwanya kugira ushike muri mu Gatumba ni umuduga mwibarabaraho heshi n'amazi ntabwo duciye ku ruhande. Ikindi ugiye kushaka ko ndakwereka na mazu menshi ubona ko asa na yari mu mazi, novuga ngo yose yaramaze kugira iki ko gushikirwa no mwuzure wa Tanganyika. Ikibazo ni kimwe, ushobora kucumbaza ati ese abantu ubu baba hehe neza na neza. Leta yafashe ingingo yuko abantu bagira iki barondererwa uko bashobora kwimugwa, ni mu buryo bwo gukingira bene gihugu, kandi leta niyibonera bene gihugu gusumba uko bene gihugu baba bibona. Ari nayo mpamvu amazi imisi hakogwa ibiganiro bitandukanye by'abarongozi b'igihugu bavuga ingene bashobora kuzofata ingingo, ariko no kurande rwa bene gihugu nabo bahari bamaze kwifatira ingingo. Baravuga bati nyamara aho ko tuzotwagwa n'amazi ya Tanganyika ni byiza ko tudemenaje cyangwa se twimuka tukaja kuba ahandi, bibaye ngombwa warapanza akaja gupanga mu yindi quartier, canke se wari yarubatse inzu akaraba ingene afata ingingo nyene agatekera akaja gupanga, canke akaraba kumwe nashobora no kubaka n'ahandi mu gihe ari uwo bikundiye. Ibyo fise ko amakenga, kuko hari umuntu ashobora kuba yarubatse inzu ari mu ideni yafashe nko mu ibanki, canke se ahandi bikamugora kuba yose ushobora kongera kubaka inzu. Nivyo birababaje, biranagoye no kwakira, kuko ugiye kuraba muri kano kanya abantu benshi ingene bubaka amazu twese turabizi ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Buro no kuraba isi bano bantu bo mu Gatumba bizogenda gute. Sabo gusa bo mu Gatumba, reka duce ku ma plage canke se kuri beach ahari hasanzwe hateramira abantu batandukanye. Tuza ama beach menshi yari yegereye ikiyaga ca Tanganyika nka yose, nimba abantu bo hakujya yibarabara barashikiriwe. Ese uca wibaza gute ya mabici yo bayegereye Tanganyika biba byifashe gute? Mu misi heze mwarabonye kuri Safi Beach uko ari hameze, uburo byateye byiyongera. Siho honyene twova nkuri Zion Beach, mwarabonye ko amazi yaruzuye abantu nibagishikayo. Kuri Safi Beach niko kuko bagerageje gutegura inzira abantu bashobora gushikamwo, mugorona ko ni ibintu nyene bisa nibigoye cyane kugira ngo umuntu ashobore gushika ku mucanga wa Tanganyika. Kigaragara nuko ikitwa umucanga wa Tanganyika abantu basa nabakibagiye. Munyemerere ndabagarukane gatoya kwibarabara riva mu Kinindo likaza Asiatique, likanyangana Asiatique, likabandanya kuri port, likabandanya kuri port, likabandanya mu Ruvumera canke se likaja kwa Sioni na za Gatumba na za n'ikibuga c'indege. Murabona ko rino barabara mu gace kaniniya ko muri Asiatique risa n'iryamaze gushikirwa n'amazi. Ubwa mbere muravyibuka ko twigeze kubaganiriza tubereka neza ko amazi bariko barakora ico no kwita mire, uruhome rwo kugira ngo rushobore kuzibira amazi ntashobore kuduga ntaduge mwibarabara. Ariko kugeza murabona ko gwa ruhome bari kubarubaka byaranse kuba barushobora kubandanya, kuko hari ibindi biko murazi ko kuri Tanganyika hari ico no kwita source, inkomoko y'amazi dusanzwe dukoresha mu gisagara ca Bujumbura. Uru ruhande rwo mubona ngaha hano
niho ubona bariko barakora muri kino gihe rero kugira ngo bazibire amazi ntave yinjira mu mashini akorera aho ngaha. Aya mamashini rero bamaze kuyazibirira biboneka ko bariho bashusha basubira kongera kubaka gwa ruhome nababwira rwo kuri Tanganyika, ariko uruhome rwo kuri Tanganyika nago biragoye kuko kugeza ubu amazi yaramaze kuduga hejuru cyane kugeza naho yasimbye ibarabara rya mbere ryegereye Tanganyika yigera no mu ibarabara rigera kabiri arajamwo, ndetse ubu amazi ka bigaragara ko nkaha ni kwibarabara riduga muri Asiatique abazene neza kuri ambassade ya Afrika y'Epfo, niho ukatira ngaho duga kuri ambassade ya Afrika y'Epfo mu gihugu cy'u Burundi. Mugiye ku rundi handi abantu bazi kuri Tanganyika Lake View ni ngaha nyene murabona ko nabo ni nka amazi asana yamaze gushika mu ikanevu ziri kuri Tanganyika Lake View. Bivuze ngo rero uyu mwanya ikibazo cya Tanganyika ni ikibazo gikomeye mu gihugu cy'u Burundi kuko biboneka ko umunsi ku wundi niko yiyongera. Ikindi abantu mushobora guca mwibaza ati none se leta yokora iki, leta yakoze iki kugira bigende amazi abantu ntabashikire? Amazi biragoye kugira ngo yazibire. Amazi tuvugisha ukuri haba ngaha mu Burundi, haba muri Kongo, haba muri Tanzania, bose biraboneka ko amazi ya Tanganyika yaduze akigereza mu ngo z'abantu. Mushobora guca mwibaza ati metero zategezwa kubaka kuri Tanganyika ntizubahirijwe. Nibaza ko ntabwo bibaye bivuzwe cyangwa se bivuzwe nawe cyangwa se bivuzwe n'uyu biravugwa nivyo. Mugabo tugiye kuraba ni ibintu bibaye giturumbuka abantu batari bariteguriye batanibaza ko bishobora gushika uko imyaka yagira hera ni nako Tanganyika nayo yagiye irakama yegera inyuma, bigatuma abantu bagenda bagira icizere cyo kubaka ahantu hegereye Tanganyika. Si nivyo, hari n'abavuga ati ama plage amwe yubatse ukuntu mu bindi bihugu usanga ama plage barayubatse ugasanga ibintu by'isima, amabuye nta bihari, ni inzu ziri demontable zoro umuntu ashobora gukenera gushobora kwimura mu buryo bworoheje. Nibyo ngahe wacu ntibyagenze uko, mugabe ikigaragara nuko atari cyo kibazo umuntu yo kwibanda ko cyane, ahubwo cyo kwibanda ko ni giki nico kuraba abantu bashikiwe n'ibyago by'amazi ya Tanganyika bakwiye kwitwara gute. Cyambere nuko nkuko nabivuze mu Gatumba no kuraba uko leta ishobora kubafasha kubiyumvirira gusumba uko nabo bo kwiyumvira, nimba arabimuka bakimuka, nimba arabo bimura bakabimura, ariko bikundiye wewe nibaza ko yo kwimuka hakiri kare kugira ngo ntagishikirwe n'ibibazo bya Tanganyika cyangwa se n'amazi, kuko amazi ashobora kugutwara agahitana n'ubuzima bwawe canke bwabawe. Ubwo munyemerere mve kwa runo ruhande nerekeze ku rundi ruhande rwo hirya. Abantu bazi kuri Tempete barazi kibuga citwa cyakorerwa ko imyimenyerezo n'umugwi wa Alleluia FC, ni kibuga cari cegereye kuri Tanganyika, ariko bwa mbere murazi ko bari bafise na tribune abantu bicaramwo bariko bararaba urukino canke se imyimenyerezo, ariko bwa mbere mu nyuma havuye tribune yuzurirwa yinjirirwa n'amazi, abantu barayiheba, ikibuga babandanye bagikorera ko imyimenyerezo. Mu nyuma yaho naho byaranse ikibuga, ubu muravye hano ahandaberese ni mu kibuga aho utinyira rero. Iki cyari kibuga bakorera ko imyimenyerezo, ushobora kubona ko kikiri kibuga, urabona ko yabaye Tanganyika nyine ari amazi yose. Ubu igisigaye no kuraba isano mazi azoduga arengane tuno bino no kwita zino mpome ziri ngaha kwa kino kibuga, aduge no mwarino barabara riri haruguru cyane. Haruguru yaho murabona ko hariho hotel cyangwa se inyubakwa yitwa Saint Stephen Apartment, ikaba ari inyubakwa nayo novuga ko yoyo isa ni gushikirwa n'amazi bigoye, kuko haruguru urabona ko hariho icyo no kwita impome mir cyangwa se fondation zubatswe hagati y'aya mazi na hagati y'aya mazi nino nyubakwa iri ngaha haruguru y'ibarabara. Biragoye rero kuvuga ko aya mazi azohava arengana agashika haruguru mu gihe bitobananya bibananije kuri wa murindi, kuko mu misi ze mu muheze mwarabonye ko n'ikibuga bari bongeye kugikinirako, mugo urabona ubu ntivyo kunda ko umuntu yinjira mu kibuga. Ivyo rero nivyo kurindira tukaraba uko bizogenda. Hanyuma munyemere ndaberekeze hariya kuri Zion Beach. Murabona kuri Zion Beach ni hariya hirya. Zion Beach s'il vous plaît ndayivuga ku iki koko. Zion Beach inzira ijayo nirino barabara mpagazemo. Ubu ku metero 50 uvuye ngaha mpagaze baramaze kugara, nta modoka irengana ngishike iwe yogera kuri Zion Beach cyangwa se iyo fatiyo nzira yerekeza kuri Zion Beach. Biboneka ko biragoye rero kwemeza ko abantu bashobora kubandanya bakoresha zino nyubakwa na bino bikorwa biba byarakozwe n'abantu kwitanganyika kugira ngo bishobore kwinjiza kuri bo, kwinjiriza igihugu ndeyewe no guteza imbere imiryango itandukanye. Ibyo rero nibyo kwibaza, ese bizogenda gute? Nukurindira uko leta izobandanya ikora inyigo bizogenda bifata umurongo. Ni munyemerere nambukire hakujya mu Kibenga Kinindo, hari amashure, hari amazu y'abantu yuzuriwe ko n'amazi. Nk'amashure notanga karorero hari nk'amakaminuza, kaminuza Martin Luther King yari ifise inyubakwa branche yo mu Kinindo, biraboneka ko baramaze kwimuka bimukira mu Kanyosha.
umusigiti wo mu Kinindo w'abayisilamu impande y'isoko murazi nawo warashikiwe n'amazi. Inyubako zitandukanye z'abantu murabona ko nta bantu bagifise bakihaba. Birateye ubwoba cyane kuko ushobora kuharara no munsi ejo ukisanga uryamye amazi yamaze kuzura, kandi urumva muri ico gihe nta umuntu aba afise ubwato ashobora kwisanga yanatwawe. Ico mbona rero nuko beshi baramaze kwiyakira barimuka, mugabe ico sico cyonyene gihagije kuko hari icizere cyuko aya mazi azosubira inyuma. Mbega asubira inyuma zino nzu zizoba zikiri muri zigikomeye nkuko umuntu yaba yarayubatse yizeye ko azoyibamo umwanya muremure? Sinibaza nibyo bafise ko amakenga. Ni navyo abantu bakomeje kwibaza zino nzu zirashikiwe n'amazi inyuma yuko petetre umwuzure umaze gusubira inyuma canke Tanganyika imaze gusubira inyuma, bizogenda gute? Abantu bazongera bazibemwo nizizoteza ibibazo? Ibi byose nivyo kwibaza. Hanyuma ku ruhande rwo bahinga bagiye bagaruka bavuga yuko Tanganyika igitumira kiruzura ari inyigo zari zarabaye kera zo kubaka mu gisagara ca Bujumbura, bikaboneka ko hari abantu bagiye bubaka begera igisagara begereza Tanganyika, hari metro zitagiye zikurikizwa. Ibyo twabivuzemwo hejuru mugabo nk'abahinga ibyo bavuga murabona ko bavuga ibintu bishobora kuba bifise fondement, bishobora kuba bifise ivyemezo, ahubwo no kuraba mbega mu myaka izokurikira canke se mu bihe bizokurikira abazubaka kugira hafi y'amazi bazubaka gute. Ndabaye nk'akarorero mu ntara za Muyinga, Kirundo n'ahandi yegereye amazi usanga bavuga ngo umuntu afise itongo canke se afise parcelle hafi y'ikiyaga ntiyemerewe gukora ategezwa gusiga imetero 50 kugira ngo uvuye ku mazi kugira ngo ashobore gukoresha uwo murima wiwe. Mbega koko ngaha mu gisagara ca Bujumbura birakunda? Nivyanakunda nta bindi byo bishobora kuzononekara kuko hari abantu bari bafise ibikorwa biri kwitanganyika byahora biri benefique, byahora bitanga inyungu ku gihugu, bigatanga inyungu ku bene gihugu, bigatanga inyungu kuri abana bariya. Ariko navyo isi ibyo bikorwa bihagaze hari ikindi cobaga nta kindi kintu gishobora copfa mu gihugu kuko nawe byongukira igihugu. Nk'ama plage dufate nk'akarorero nk'aya ma beach cyangwa se izi nyubako ziba ziri kwitanganyika, ziba ziri ku mucanga kugira ngo abantu bashobore kuza guteramiraho. Izi nyubako zahora zitanga inyungu. Uyu munsi rero sinibaza ko naho twozokubaka mwubwo buryo nkuko dukurikije ayo mategeko ko hari izo nzu zizobura kwitanganyika, zizobura ku mucanga. Ico kwibaza ni kimwe uburyo bwo kubaka hafi y'umucanga nk'izo nyubakwa bwokorwamwo gute. Ibyo rero nabyo nibyo abahinga bazogenda kumure baziga bagafasha leta, hanyuma leta nayo ikagira iki igafasha bene gihugu kubereka umurongo wo kubaka kwitanganyika canke se hafi ya Tanganyika. Amabarabara yarugawe amwe nabyo urumva ni ibi bikorwa by'igihugu babiriko biragira iki imigenderanire y'abantu n'abari yaba muri quartier ntibacyoroherewe no kugira ngo bashobore gushikira abandi ba mu yindi quartier gutemberanira. Urumva hari ikintu cyahagaze ku bene gihugu bamwe. Example n'akandi karoro umuntu yotanga nk'amabarabara usanga amabarabara y'amabuye ayo bakunze kwitwa ngo n'amapave atari yemewe gucamwo amakamyo cyangwa se ibimodoka binini. Muri kino gihe ari karakoreshwa nko ngaha muri Asiatique kwa ruhande rwa ruguru niyo mabarabara ari karakoreshwa n'imodoka ziva mu Ruvumera zerekeza muri za Kinindo, Kibenga canke se mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura uva kuri ku isoko kwa Sioni, uva kuri Kotebu, uva mu Ruvumera, uva kuri Port. Bisaba ko ukoresha aya mabarabara y'amapave canke se y'amabuye. Ese amabara yo ntazokononekara bivanye nuko aya mazi yatumye abantu bimuka amabarabara amwe yugagwa yarasanzwe akoreshwa. Amabara tuvuga ko nakomeye y'ikaburimbo. Hanyuma si iyo byonyene nta n'icizere cijana kwijana cyo ko no mazi azosubira inyuma muri no misi ya hafi. Mbega abantu bari babayeho batunzwe n'ubukuzi bakorera hano hafi y'aya mazi ya Tanganyika, bakora mu ma beach ku ma beach atandukanye, ku ma hoteli yegereye Tanganyika, bakora mu bubare bwaho, abari bafise inyubakwa bagiye kubaho gute? Ibyo nibyo kwibaza rero. Igisigaye nukuraba inyigo kumbura ishobora kuzofasha abene gihugu kongera gukoresha ino Tanganyika atakibazo na kimwe. Hanyuma ikindi naco cyo gushima kugeza ubu ntiturumva abantu bavuga yuko bishwe na no mazi ya Tanganyika kubera ino myuzure naho byo byarabaye. Hari inkuru nagiye mbona zimwe hari zo no kwitari zo gushikuza ziba zarabaye nko ku kindi gihugu. Akaruro haro nk'imodoka yagaragaye yatwawe cyane, ntabwo ari mu gihugu cy'u Burundi, yari foto
yerekana ko hatwawe mu Burundi, ariko ntabwo amakuru nashoboye kuronka ndondeje banyeretse ko ari amakuru y'ibintu byabereye muri Kongo, ku ruhande rwa Kongo atari ku ruhande rw'u Burundi. Bisigura ngo rero abarundi no gukomeza tukiga ubuye dushobora kubana na Tanganyika, kuko ntabwo yimuka, ahubwo rero bibangombwa ko twimuka tukaniga n'ingene peut-être dushobora kubana nayo. Hambavu yaho leta ikatwigira n'ingene dushobora kuba kuri Tanganyika ataco itononeye, atanico ihombeje igihugu muri rusange. Ariko ndagomba kwisabira abarundi turi ngaha mu Burundi, y'ibintu nk'ibi bibaye abantu benshi baca bihutira kwiyumvira, abafise inyubako zitegereye Tanganyika batangura kwiyumvira ingene amazu yabagiye gutera imbere, kubafasha gutera imbere plutôt, bagatangura kuduza ibiciro by'amazu. Ivyo navyo nibaza ko leta canke se nk'abarongozi b'igisagara ca Bujumbura nivyo gufashamwe abantu, kuko nk'abantu bavuye mu Gatumba asize utuntu twiwe mu nzu, bimwe byaratwawe ibindi byarononekaye, ukaca umubwira ngo aze gupanga nk'inzu yahora bipangwa nk'ibihumbi nka 50, ukaca usanga bahize ku bihumbi bayigwije na kabiri canke gatatu. Nibaza ko abari mu gisagara ca Bujumbura mu buryo bwo kugira ngo bafashe abene gihugu bashikiwe n'ibi byako bya Tanganyika, byo baye vyiza nico kintu bacize ko kugira ngo ntihagire abashobora abahava bashikirwa n'ibyago bya Tanganyika icuro zibiri, abandi bakisumamwo baga icyo no kwita barusehera mu nduru, kubera abo nyibazo bishikiye bakaca bashaka nabo ko bacabunguka kuri byo byerekeranye n'amazu yabo canke se n'inyubako baragize. Hanyuma nikindi kintu nabonye, gufashanya ni vyiza. Umuntu agize ikibazo kumufasha, abantu nk'umuntu afise umuryango mu Gatumba, ni vyiza kuvuga ngo naka yarashikiwe n'ibibazo, nimba ari umugenzi ukavuga ngo ukawufise aho uryama ukika umusaya, kumuha indaro ni vyiza cyane ko dutanga indaro, byo bari vyiza cyane. Hanyuma ku bantu bari hanze n'abari ngaha mu Burundi babishoboye, ni vyiza ko twofasha bano bantu bashikiwe na bino byago mu kurindira ingingo zizogenda zifatwa mu buryo bwo gukingira abene gihugu no gufasha abene gihugu. Nimburi muri Amerika, nimburi muri Canada, nimburi muri Australia, nimburi Europe, uri muri Afrika, uri no mu Burundi, nibaza ko wari umwanya wo kumenya ko aba bantu bashikiwe na bino byago nawe jo byo gushikira ukabitaho kugira icyo bafashije, byo bari byiza cyane. Nuko je ndavyumva ku ruhande rwanje, ku byo nshoboye nibaza ko nikimba nkoze cyo kubereka ingene ibintu bimeze, nabyo ni by'akamaro. Kumbure wewe wahora uvyumva babivuga, hari naho utahora ubone aho byari bigeze, nibaza ko bishobora kugufasha no kwiyumvira kabiri kuri babandi bari ngaha mu gihugu cy'u Burundi, bari mwaka kace icyo ushobora kubafasha. Reka shimire uwo ari we wese amaze kugira icyo akoreye, umuntu wese yashikiwe n'ibyago bya Tanganyika. Ndanashimire leta mvyeyi ikomeje, leta mvyeyi, leta nkozi ikomeje gukora inzira zose zishoboka kugira ngo bashobore gutorera inyishu kino kibazo. Ibi navyo nivyo gushima cyane. Hanyuma twongere dusabe n'ubundi wewe ufise agatima ko gushigikira, ko washigikira abantu bariko barashikirwa na bino byago bya Tanganyika no mazi ya Tanganyika. Hambavu yaho hari n'abantu bari bafise inyubako zo kuri Tanganyika zagiye zishikirwa no mazi, ku bwanje numva no bihanganisha. Hanyuma Imana uko biri kose niba ifise uko yateguye ibintu, nibaza ko uko bizoteba bikagenda neza, mu cizere no ku bushobozi, ku masengesho, ku maduwa menshi bizoteba bikunde, amazi ya Tanganyika yongera asubire mu kibanza cayo. Nihanganishije rero wewe kumbure urabye no video ikabita kuguye neza bivanye n'ibyo ubonye bibabaje, ndakwihanganishije. Ariko nawe ufata utera intambwe, wongere wiyumvire kabiri cyo wokorera abantu bashikiwe na bino byago bya Tanganyika tuzoyigaruka ko mu minsi iri imbere, n'ubundi tubereka aho bizoba bigeze. Umunsi kundi tuzogera tubaha amakuru. Nitwa Suleimani niyo nkuru Indimbura, aha ni kuri Papa Utamu. Ndagushimiye cyane gose, Imana ikuhezagire. Bye bye.